inkuru nyigisho inkuru nyigisho inkuru nyigisho. Mwaramutse mwiriwe abakunzi ba Ray TV namwe muko muradukurikirana muri kumwe na Bella Shaka abakunda abahereza inkuru nyigisho buri wa kane. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufite ikibazo, ushobora kuba ufite ikikugoye ngo mamaze ndaguhumurize siko bizohora, uramera neza wowe urwaye, Yesu akwiteho, wowe ufite ikibazo Yesu akwiteho, wewe ufite ikikugoye Yesu akwiteho. Uno munsi rero reka maze ndongeye kandi ndabiyobotse vraiment abakunzi bacu bataragira subscribe batarifadikanya natwe kuri YouTube, Facebook na Instagram kugira ngo mubikore ntimucikwe. Inkuru nyigisho yacu rero ngoma ndabahereza igice cya kabiri. Ubushize nari nabahaye igice cya mbere ku nkuru y'abana babiri. Ubushize twari twumvise ukuntu Beatrice na Lucy bakure mu buzima butandukanye. Twumva ukuntu Lucy yageze ibwami, amaze gushika ibwami aho twagarukirije, naho Beatrice yihinduye Lucy nawe yihindura Beatrice. Aca arasohoka ibwami agenda kuraba kundi abandi bantu babayeho, ukuntu abandi bantu babayeho barushe, ukuntu abandi bantu babayeho bababaye. Byaramutangaje cyane bivanye n'ubuzima yari yakuriyemo. Ntiyari azi yuko hashobora kubaho umuntu abayeho ababaye, abaye mu buzima bwo kwigwanaho, abaye mu buzima bwo kugwazagwaza. Ntiyari azi ko hari abantu barara inzara, ntiyari azi ko hari abantu barara mu mabarabara. Rero akibibona byaramukoze ku mutima kuko yari umwana afise umutima mwiza ndemanwa, yari umwana afise ubumuntu. Inkuru nyigisho inkuru nyigisho inkuru nyigisho. Yego rero amaze gushika kuri papa wa Lucy, Beatrice, Lucy yarahamagaye incoreke aramutuma agende kumurondera Beatrice. No kuvuga yamubwiye ati genda urondera umuntu dusa yivye imikufe y'ibwami kandi niwe abikora neza nawe ndaguha imikufe. Ariko ikindi iyo ncoreke ijya identite ya originale Beatrice yarayifise mu gasaho kiwe. Rero amaze kugenda mu masoko aramubona Beatrice, niho rero guca bahura, aca aramuhinda, amuhinze amusunikira hasi, aca afata ya identite arayikuramo ijya identite ya Beatrice. Niho guca ahamagara abarinzi yuko uyo mu Beatrice yivye imikufe y'ibwami. Beatrice ariwe mwana w'umwami, bace bamufata mpiri baramutwara bamushikana ibwami, baca babanza bamubika mu ibohero. Ni kuvuga umwana w'umwami niwe yabitswe mu ibohero, uwarasigaye yari Lucy atariwe mwana w'umwami w'amaraso. Rero yancoreke ica irashikira Lucy, ariko sibe nyuma gato igihe Beatrice na Lucy bariko bumvikana yuko umwe yosohoka uwundi akaguma mu kibanza cy'uwundi, iyo ncoreke yararenganye iravyumva. No kuvuga ivyabaye byose incoreke yari ibizi, gusa nawe yagerageza kwerekana nko kumenga ntacazi ntacabaye. Ikibabaje nuko Lucy yarahimutse cyane. Uti yahimutse gute? Lucy incoreke imaze kumushikira iramubwira ati namaze kumuzana wa mukobwa kandi bamushize mu ibohero, hasigaye yuko bamucira urubanza rwo gupfa nk'ubwo bacira ibindi bisuma byose biza kwiba ibwami canke bikiba mu bandi bantu. Urazi icakwerikiye? Lucy yaciye ahamagara abarinzi acavuga ati nicoreke nimwishire nimumufunge kubera nawe ntabwo yubaha, nimumufunge, sinkeneye kuza ndamubona, sinkeneye ko azarandusha mu mutwe, nimumufunge sinifuza kumubona. Yari yamwemereye yuko niyamufata Beatrice akamuzana bakamushira mu ibohero azomuha imikufe y'ibwami, ariko yamuhemvye kumufungisha nawe atishira mu ibohero. Ubu jewe nsigaye ndi umwana w'umwami, nsigaye nta kintu na kimwe kinkorako. Lucy Beatrice ari mu ibohero ari umwana w'umwami yabonye yancoreke imusanga. Icyatangaje Beatrice nuko yancoreke yamubwiye ati mwana wa mama, nukuri umbabarire cyane ko byabaye, nagufatishije natumwe na Lucy, ndabizi ko uri umwana w'umwami kandi ikimenyamenye identite nari naje gutora iwawe n'ubu ndayifise, iyi izogufasha kukuburanira yuko uri umwana w'umwami.
acameza ya identité yiwe nka Beatrice, identité originale. No kuvuga Lisi yarahenzwe agumana identité itari originale. Urumva nta kimenyetso cy'ubwami cyari kiriko, ariko kuko nawe Lisi ntiyarabizi neza, yimviye yuko ya ncoreke yamuhaye iri originale, ariko incoreke yakoze ibwami kuva na kera, ni ukuvuga amabanga y'ubwami yose yarayazi. Rero Beatrice abarahawe ya identité. Burira buraca, uti bica bigenda gute? Mu gitondo baramuhamagara Beatrice ari mu ibohero. Umwami yari yicaye n'umukobwa wiwe Lisi, atari umukobwa wewe ukuri. Lisi acaravuga ati data, uyu mukobwa nifuza yuko bamucira urubanza rwo gupfa, kuko ntivyumvikana ukuntu yoza ibwami rimwe akaca y'imikufe y'ibwami, akifuza kuba mu buzima atari ubwiwiwe, akifuza kunyicisha. Ahubwo nibaza yuko mu maguru masha yo kugwa mu ibohero bakamwica. Urumva ukuntu Lisi yahemukiye Beatrice, bari bumvikanye uko bagiye kubigenza. Tereka nsohoke wowe gume mu cimbo canje, ningaruka ntuzumemukire. Ariko murumva yuko Lisi wewe yarakanzwe na bwa butunzi, yaramenyereye ubuzima bubi, akangwa na bwa butunzi, amaronko aramukoresha icyaha gushikaho ahemukira incoreke yamwemureye imikufe ntiyayimuha, ahemukira Beatrice yamusiga ikibanza ciwe, aca yifuza kubaho ari wenyene, kubaho mu buzima buzimvye cyane atazi iyo biri butumutwe. Beatrice aramubwira ati data, nije ndi umwana wawe, uyo muri kumwe ntabwo ari umwana wawe na gato, umwana wawe ni jewe. Ariko umwami byaramugoye gutahura. Lisi nawe aravuga ati oya data, nije ndi umwana wawe, uyo ntabwo ari umwana wawe, ndaba uyo ubona asa n'umwana w'umwami, ndaba data ukuntu jewe ngaragara, ubwo se woyoberwa amaraso yawe? Ariko umwami abaravye bose ari babiri yabonye basa ku rugero atoshobora gutandukanya. Beatrice acasaba ijambo, ndakwinginze mwami ukaba na data wanje, hariho papa w'uyu mukobwa namusanze mu cyaro, twemeranyije yuko ngiye kuraba ukuntu hanze babayeho, reka ahamagagwe arenguka ibwami, wewe arashobora kudutandukanya bivanye nuko azi umwana wiwe kuva akiri muto. Bimaze kugenda uko uraheze umenye umwana wawe w'ukuri, bivanye nuko vyakunaniye utahura. Ikindi ciyongeyeko, jewe ni murabe identité yanje y'ibwami ndayifise. Lisi nawe oya ayo n'amanyanga, uyo papa wawe mushaka kwa mwabivuganyeko. Umwami aravuga ati nimuzane mwese izo ndangamuntu zanyu. Beatrice acasohora ya identité ayihereza umwami. Lisi nawe aturijya gwiwe ati data nikimenyamenya ngiyi wanje urabereye itandukaniro. Umwami amaze gutora za identité arazisesangura, aragerageza kuraba, acasanga Beatrice yari mibohero niwe afise indangamuntu y'ibwami y'ukuri iriko n'ikimenyetso cy'ubwami. Asanga Lisi ariwe ariko yitirira ko umwana wiwe indangamuntu afise ntabwo ari ibwami. Ati byagenze gute? Umwami yaratangaye cyane, agerageza kubaza bishoboka gute ko umuntu ashobora kugira indangamuntu y'ubwami ifise ikimenyetso cy'ubwami atari umwana wanje? Umwana wanje nawe nivyariye ariyo twicaranye akaba afise indangamuntu atakimenyetso ifise cy'ubwami. Aho rero bica bitera ikibazo. Umwami acavuga ati d'accord, reka duhamagare se uyo mukobwa nkuko yavyisabiye, turabe yuko turonka ikiza kuducira urubanza. Lisi aravyanka, aravuga ati data ivyo ntibishoboka, nta kuntu ushobora guhamagara umuntu utazi, uzi gute ko batabivuganye, uzi gute ko atari mitwe bagiye baradendekeranya. Ariko umwami yavuze ati mwana, je ndafise ubwenge burusha ubwiwawe, nakuboneye izuba narakwibarutse, reka tumuhamagare twumve icyo atubwira, reka tumuhamagare twumve itandukanyirizo tuza kuronka, kandi ndagusavye utuze utekane, nambura umwana wanje biramenyekana, namba uyu nawe yaboshwe atari umwana wanje turamucira urubanza ku cyaha yakoze. Papa wa Lisi aba baramuzanye ibwami. Umwami aramubaza, muvyeyi, imbere yacu, imbere yawe hari abakobwa babiri, hari uyu akaba ari umwana wanje, nibaza ko ari umwana wanje, hakaba n'uyu yivye imikufe y'ibwami nawe yiyitirira ko ari umwana wanje. Ese muri aba babiri woshobora gutandukanya umwana wawe?
Papa Lisi ijambo yavuze ijambo rikurikira: umwana wanje Lisi ndamuzi kuva kivuka. Lisi agifise imyaka 3 yaragize isanganya ku kuguru, afise inkovu kugeza na nubu iri cagaragara cyane. Rero tubarabe ku maguru bompi turaheza tumenye Beatrice na Lisi abaribo. Beatrice acyumvuko kubera azi ko ari umwana w'umwami yaciye aduza n'umutima mwiza. Lisi nawe tangura kujugumira iramucanga, ariko nawe nta yandi mahitamo yari afise atari kuduza kuko ivyiwe byari bimenyekanye. Lisi nawe araduza baca basanga ya nkovu iri ku kuguru kwa Lisi. Lisi ivyiwe babigiye ahabona, amaso yuzura amarira, umutima wuzura kwicuza n'amaganya, ahitagwa hasi afukamye ararira arasubira ararira. Beatrice ntago vyamutangaje cyane, ariko umwami yarashavuye gose aravuga ati nibute umwana w'umukobwa ashobora kuyumvira ikibi nk'icyo. Nagomba nice amaraso yanje kubera uyu muntu. Ndumva yuko nkwiye kumuha igihano ku buryo n'ubuzima bwiwe buja mu kaga. Iyumvire Lisi yariko yimvira iki? Ati ubu ndapfuye. Nakare abarundi barayamaze urucira mukasa rugahitana nyoko. Yarazi yuko aruciriye Beatrice intungane. Bakunzi, Imana ntihera intungane. Namba nawe uri mu bibazo bigoye ukaba uri kurarenganywa, ndakubwiye yuko Imana idashobora kuguheba, ndakubwiye yuko ivyi wawe biri mu maboko y'Imana. Lisi yararize gose ntiyari afise amahitamo, ariko iyumvire Beatrice, wewe iyo kiza ko uri Beatrice wari kumucirwa irubanza Lisi. Se wa Beatrice ari we mwami yaciye avuga ijambo rikurikira: mwana wanje Beatrice, ndumva yuko babaye, ndaguhaye amahitamo ucire urubanza Lisi bikwiranye n'ivyo yagukoreye, bikwiranye n'ivyo n'icyaha yakoze. Beatrice yakoze iki? Ushaka kwimvira ati yaramwicishije, yaramukubitishije, yaramwirukanishije. Beatrice yarimviriye nk'umuntu atinya Imana, nk'umuntu afise ubumuntu, yakuriye mu buzima bworoshe n'ivyo, ariko yari afise umutima wo gukunda abandi, yari afise umutima wo kwitaho abandi. Yaravuze ati data ndakwinginze Lisi ndamubabariye kandi nawe umubabarire. Yakanzwe n'ubuzima bwiza, yamye yifuza kubaho mu buzima bworoshe, yamye yifuza kubaho mu buzima bwiza. Ku nshuro ya mbere rakibubona vyamuteye guhemuka, bimutera kubaho gukora ivyo atokoze. Muri make byamushize mu yindi si, bituma agira n'ibindi n'andi mahitamo mabi yo guhemuka, yo kugambana. Rero ndakwinginze umubabarire, ahubwo reka dufate iyi mikufe yose dufise ibwami tumuhereze papa wiwe kugira ngo nawe ahindure ubuzima, abeho mu buzima bworoshe, Lisi nawe abeho mu buzima yari yifuza kubaho. Bakunzi, iyo kiza kuba uri Beatrice wari gufata nawe uyo mwanzuro ukavuga ati ndamubabariye, ukaca ugereka ko ukamuheza n'imikufe y'ibwami ati genda wibereho ubeho mu buzima wifuje kubaho. Rero nuko bimeze, Imana yaramucishije Lisi mu bihe bisa novuga ati byo guhemuka, yarabibayemo arakora icyaha, ariko kandi hari aho yaciye mushikana bivanye nuko yamuhuje na Beatrice, umwana w'umutima utunganye, umwana w'umutima w'imbabazi. Ndaguhamagariye nawe rero kuzokwama ufise umutima wo kubabarira, umutima w'urukundo. Bavuga bati urukundo rurengeye byose, urukundo rurihangana, kandi urukundo ntirubika izigo cyangwa ishavu eka n'ishari. Nawe rero ndaguhamagariye mukunzi kugira umutima nk'uwa Beatrice, ukarengera byose, ukirengagiza byose, ugahumiriza, ukavuga ati ikiruta byose ni urukundo. Nuko rero byagenze, Lisi Imana ibimuhinduriye ubuzima, abaronse ubuzima yifuje kubaho. Nubwo atabaye umwana w'umwami, Lisi yarabaye mu buzima bwiza, babahaye imikufe ya zahabu y'ibwami, baca bahindura inzu, bahindura imibereho, bahindura ukuntu bari babayeho, asa neza, abandanya bayeho neza. Inkuru yacu rero nyigisho nahigarukiye, isomo rero uri bukuremo: igihe cyose umutima wibagira uhemuka vuba. Ntukibagire iyo wavuye, ntukibagire amasezerano wagiraniye n'umuntu bitazogutuma wicuza ubuzima bwawe bwose.
iyindi somo ukuramo wamana umutima wo kubabarira karenga urukundo rurengeye vyose urukundo rurihangana urukundo ruharira vyose urukundo nta kintu kimwe gwitayeho urukundo igihe cyose rwamana ubugwaneza inkuru yacu nyigisho rero yariyo naho utaha abakunzi bacu ndabakunda rwose kandi cyane ni Bella Shaka y'amabazanira bishasha muri Roy TV ndagusabye rero ungire j'aime commentaire wongere kandi ubisangize n'abandi utaragira subscribe ifadikanye natwe turabakunda ibihe vyiza